Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Njuti nawe mugenzi uteze amatwi kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Ubu munsi tubandanya icigwa cacu turabira hamwe uko abantu bagiye bafata ibikorwa vyo kwizera, tubone abahinduwe n'ijambo ry'Imana, tunarabire hamwe ukuntu ukwiye gusoma ijambo ry'Imana ukaritahura nk'uko Imana yaryanditse nyene muri Bibiliya. Woba warumvise inkuru z'uwitwa Charles Darwin, uwatanguje ivyiyumviro bifatiye ku guhindagurika kw'ibinyabuzima, ico mu gifaransa bise théorie de la révolution des espèces. Ivyo bikaba bitandukanye n'ivyiyumviro vyo kuremwa vyo mu ijambo ry'Imana. Ibi vyiyumviro vyarahakanywe mu ntango, ariko kandi harageze igihe birahebwa, hashigwa imbere ukwizera umuremyi. Ico womenya ni cuko uwo Charles Darwin mu mashure yiwe ya kaminuza imyaka 2 yayimaze yiga ivy'ubuganga aribwo buvuzi, hanyuma akurikizako imyaka 4 yiga ivyigwa vy'ijambo ry'Imana. Naho rero Darwin atemera Imana, ntiyigeze agira isekeza ryo kuyihankisha abantu canke ngo agwanye ibikorwa vyayo. Yaratije ikibanza bizera bo mu karere yabamwo, kandi ubutumwa bwiza bwa Kristo bwarahavugirwa ku munsi. Ivyavuye muri uko gusenga vyaratangaje cane Darwin, kugeza aho yandikira uhavugira ubutumwa bwiza ati, amakoraniro yanyu yagiriye akamaro kanini aka karere tubamwo mu mezi make gusa, gusumba inguvu zose twebwe twakoresheje imyaka n'imyaka. Ntitwigeze dushobora guhindura imboregwa naho yoba imwe, ariko kubw'amakoraniro yanyu biboneka ko atamboregwa n'imwe yoba igisigaye muri kano karere. Mu gihe abantu bahoze ari imboregwa ruhebwa bakijijwe bakava muri ubwo buja bitavuye ku mategeko y'idini canke ngo bategekwe n'ubutegetsi kubihindura, ariko bikaba vyavuye ku guhindura ubuzima bwabo bakurikiye Kristo Yesu. Iki ni igitangaza kidasanzwe c'Imana. Niwabuhanzwe n'umutima ukwagiriza icaha, urashobora kuronka amahoro, uburuhukiro bw'umutima biciye mu mbabazi Yesu atanga. Agira ubuntu kuri uwo wese aje kuri we. Yesu yarivugiye ati, nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Ivyo tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba ca 11 umurongo wa 28. Ubu rero turabire hamwe ugushira mu ngiro ivy'ukuzuka kwa Kristo Yesu kukuri. Ubuzima rukristo ntibushingiye ku kubahiriza imigenzi mwimwe, ariko bushingiye ku migenderanire y'ukuri no kubana n'Imana duciye ku mwana wayo Yesu Kristo. Amajambo y'Imana dusoma ntashingiye ku rutonde rw'amategeko agoye gukurikiza. Ni igitabo cerekana urukundo, ubugombe n'imigambi y'Imana myiza iyo ifitiye abantu. Uwizera w'ukuri agira inyota yo gusoma no kurimbura ijambo ry'Imana, kuko ahahurira n'Imana nka Data wo mw'ijuru. Abababazwa canke abababajwe kera kubwo kwizera Kristo Yesu barashinga intahe bavuga yuko ubuzima bwabo bwahinduwe n'Imana. N'ubu munsi mu bice bitari bike vy'isi, guhitamo gukurikira Kristo Yesu bikwega kubura akazi, ugufungwa, ndetse no gutotezwa mu buryo butandukanye nk'uko vyabaye mu bakristo ba mbere. Umwanditsi yaravuze ati, ndibuka igihe twari mu nama, baradusomeye ikete ry'umwigeme wo mu muryango w'Abayisilamu, yavuga ko yagiye kwiga amashure ya kaminuza i Kairo mu Misiri. Amaze kuganira na mugenzi we w'umukristo, nawe yaciye yizera Yesu Kristo aramwiyegurira. Asubiye iwabo mu muryango wiwe,
ngo amwugaraniye ahantu umuhora ukwizera kwiwe. Abandanya avuga yuko inzu y'iratiro ry'ubugaragwa y'ahantu hitwa Sevene, ni ukuvuga le musée du désert de Sevene, yerekana zimwe zimwe mu nkuru zibabaje z'abakristo bishwe bazira ukwizera Yesu Kristo. Kumbure mwumvira muti n'abandi bari mu migwi imwe nabo baribabaza iyo bibaye ngombwa. Nibyo aha tuja twibuka igitero cy'ubwiyahuzi cyo kwigenekerezo rya 11 Nyakanga mu mwaka w'2001 i New York, canke amakuru tubona yabiturikiriza kubigwanisho. Abo bitanga kubw'urwanko banka bo bagira ku bitero, mu gihe abo bamaratiri bobo b'abakristo bemera kubabazwa baho ukwizera Yesu Kristo, kandi ugasanga baranasengera abo babahama. Nagomba ndangirize ku ntahe y'umuyisilamu azwi ku izina rya Rohero I, yahoze ari umwigisha ku ishure ryigisha ikorowani Institut Islamique ya kaminuza ya Punjab muri Pakistan. Hanyuma yahavuye ahinduka umukristo bivuye ku gitabo yanditse ariko araheza amashure yiwe ya doktora. Umutwe w'ico gitabo ciwe wavuga ngo Le Dieu de Justice, une étude sur l'éthique du Coran. Mu Kirundi twobisobanura ngo Imana y'ubutungane, icigwa ku bijanye na Korowani. Mu gihe yariko arakora ubushakashatsi bwiwe, yatangajwe nuko Allah yaremye umuntu, yarekuye ko umuntu ababazwa. Imana Allah itigeze imenya umubabaro, ikaba itazi ubuzima umuntu wese abayemwo. Kubw'ivyo yaciye atangura kwiga n'umwete mwinshi cane ubuzima n'amajambo ya Kristo, hanyuma acatahura mu ncamake ibi bikurikira: nivyaba ivyanditse muri Bibiliya bivuga kuri Yesu ari amajambo gusa, kandi umuremyi niyabatandukanye na Yesu, uwitanze akababazwa, aho rero uwo muremyi yotegerezwa guhebera inganji y'ijuru uwashizwe hejuru ari we Yesu Kristo. Ariko ukuri nuko uwo muremyi ahoraho na Yesu witanze akababazwa bari umwe kandi bamwe. Icari kibabaje umutima wa Rohero I caciye gihera, hanyuma aronka amahoro amaze gutahura urukundo rw'Imana yerekaniye mu rupfu rwa Yesu Kristo ku musaraba. Kwemera ko ivyanditswe vyera ari ijambo ry'Imana ni intambuko y'ukuri ikujana mu nzira nziza, ariko ivyo vyonyene ntibihagije, ahubwo ukwiye kugira inyota yo kurisoma. Nta bundi buryo bwoba buhari bwo kumenya Imana. Mu kwishura iki kibazo nashaka tuje muri Zaburi 119 yanditswe n'umwami Dawidi. Umwanditsi wayo aravuga neza umwitwararika Imana ishira kuvyivuga. Ku mazaburi 150, Zaburi 119 niyo ndende cane gusumba izindi, kuko ifise imirongo 176. Iyo mirongo ikaba iri ku mpapuro za baba 5. Iyo zaburi ishimikiye ku guhimbaza indirimbo y'ijambo ry'Imana. Inyandiko yayo iri mu buryo bw'icese canke poeme. Iyo zaburi yose ishimagiza ivyanditswe vyera, ikanashimikira kwishigwa mu ngiro ryavyo mu buzima bwa misi yose. Nk'akarorero, umurongo w'105 uravuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Ivyo bisigura ko ivyanditswe vyera ari vyo nzira yacu mu kubaho kwacu kw'isi. Bibiliya iraduha urufatiro rw'ukuri. Ata jambo ry'Imana ndazi neza ko nozimira, ngahushagirika, ngahusha intumbero nziza, nogira guhitamwo nabi mu kubaho kwanje kwa misi yose. Ivyanditswe vyera rero biradufasha cane mu gufata ingingo nziza mu bihe ivyo ari vyo vyose tuba turiko turahitamwo. N'iyindi mirongo muri iyi zaburi irashigikira ibi twariko turigako. Nk'akarorero, umurongo w'130 n'uwa 98 n'uwa 99 n'uw'104 dusoma havuga ngo guhishurirwa amajambo yawe kuzana umuco, guha abatagira ubwenge ukumenya. Amabwirizwa yawe atuma ndusha basi banje ubwenge. Mfise ubwenge buruta ubw'abigisha banje bose, kuko ivyo wihanikirije ari vyo ndimbura.
amategeko washinze niyo andonkesha ubwenge, nico gituma nanka inzira z'ibinyoma zose. Urumva rero, iyo ngiye mu ruhande rw'ishaka ry'Imana nkishimira amajambo yayo, nzoba ngize intango canke umushinga ukomeye, sinzoba nkinyiganyizwa. Kubw'izi nkomezi zivuye ku kuba mu ijambo ry'Imana, nzomenya kuba mu bintu no kurobanura ibikwiye n'ibidakwiye. Nzomenya gutandukanya intwaro nziza n'intwaro mbi, menye gutandukanya ukuri n'ikinyoma, nzoba nzi no gutandukanya iciza n'ikibi. Dusomye uko ijambo ry'Imana rivuga mu isezerano rishasha, umviriza uko uwandikiye Abaheburayo mu gihimba ca 4 umurongo wa 12 avuga ati, kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifise ubushobozi, rikarishe kuruta inkota ifise ubugi impande zompi, rikinjira gushika naho ritanya ubugingo n'impwemu, rigatanya ingingo n'umusokoro, rigasuzuma ivyo umutima wiyumvira, ukagirira imigabo. Ijambo ry'Imana rero rituma umuntu yimenya ubwiwe ndetse agatahura n'abandi. Mu gihe ufise abana uri kurarera, kwiga no kurimbura ijambo ry'Imana biratuma ugira ubwenge bwo gutahura uko umwana ariko arakura. Mu gihe umubonye afise ingendo iyi canke iriya, urabona ko ingendo yiwe yomutera ingorane, canke ukabona yuko ari bisanzwe mu kubaho kwiwe iyo ariko arakina. Ni mu ijambo ry'Imana usanga gutahura kose, kongerwa inkomezi, kuremeshwa, inyishu y'ibibazo byose. Mbere ikirenze ko ni mu ijambo ry'Imana turonkera amahoro yo mu mutima. Ngizi rero imvo nziza z'ukuri kandi zidasanzwe zo kuguma mu ijambo ry'Imana. Igitabo c'imigani cyo mu isezerano rya kera kiraguha impanuro wokoresha mu buzima bwa misi yose. Wishimikije amabwirizwa ya Mose n'inyigisho za Yesu Kristo, nta kibazo cyo mu buzima wobona ngo wihebure canke ngo ucike intege. Mu magorwa, amazaburi niyo azokuremesha, niyo muremesha mwiza. Tubandanije kwiga ku majambo y'Imana, turabona yuko uko tuyasoma agereranywa n'amata yo mu buryo bw'impwemu, ibyo gufungura bikomeye. Ijambo ry'Imana kandi niryo kukoza no kwezwa kukuri. Ni cirore twirabiramwo maze tukabona ubwacu uko tumeze nk'uko Imana itubona. Ijambo ry'Imana riranyereka ishusho ya Yesu Kristo kandi niryo rimpindura kugira ngo mbeho ubuzima bubonekamwo Kristo Yesu. Hari amajambo y'Imana avuga ngo, tweho twese ko tutitwikiriye mu maso tukerekana nk'icirore ubwiza bw'umwami, turahinduka tugashushanywa n'iyo shusho, tukava mu bwiza tukaja mu bundi, nk'abahindurwa n'umwami ari we mpwemu. Niko Pawulo yavyanditse mu ikete ryiwe rya 2 yandikiye Abikorinto igihimba ca 3 umurongo wa 18. Mu buzima bw'umukristo, ijambo ry'Imana ritegerezwa kugira ikibanza kinini ndetse gusumba ibindi vyose, kandi ukwiye kurisoma wiyumvira kuco rikwigisha. Nawe nshuti yanje, wewe ugiriwe ubuntu bwo gukurikirana icigwa c'uyu munsi, nahawe ukwiye gusoma ijambo ry'Imana, ukwiye no kuririmbura ukarishira ku mutima. Uko umarana umwanya munini n'umuntu, niko usanga uri kuraja gusa nawe, na cane cane mu nyifato zanyu. Mu ikete rimwe muyo Yohana yandikiye abizera, yaravuze ati, abo nkunda, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Ico tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba uko ari. Ni mu ikete rya mbere mu gihimba ca 3 umurongo wa 2. Abantu bama bashaka kuroranirwa mu buzima, kandi ico nico cifuzo c'uwariwe wese. None nshuti yanje, woba uzi icibi bishatse kuvuga? Turabire hamwe ingene umwami Dawidi yishuye iki kibazo muri Zaburi ya mbere, yerekana ukubangabanganwa hagati y'ivyiyumviro canke ukubaho ku buryo bubiri gutandukanye. Ku ruhande rumwe avuga inzira y'abanyakibi, aribo bacokoranyi ndetse bakaba n'abanyabyaha muri rusangi. Hanyuma ku rundi ruhande naho akavuga inzira y'uwizera,
akitondera ibyagezwe by'Uhoraho. Ngiyi imirongo ibiri ishigikira ibi tubonye aho haruguru. Umurongo wa kabiri n'uwa gatatu w'iyo zaburi ya mbere uvuga ngo, ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe by'Uhoraho, kandi ibyagezwe byiwe nibyo ashira ku mutima ku murango no mw'ijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma, ico azokora cose kizomugendera neza. No muri zaburi ya 19 harerekana neza uburyo bubiri Imana ikoresha mu kwiyereka umuntu. Uburyo bumwe ni mu vyo yaremye, uburyo bugira kabiri nabwo ni ijambo ryayo. Turavye ivyanditswe haravuga ngo ivyagezwe Uhoraho yigisha biragororotse, binezereza umutima. Ivyo Uhoraho yageze ntibitanduye, bituma amaso yanje yihweza. Ukubaha Uhoraho kuratunganye, kwamaho ibihe bidashira. Amategeko y'Uhoraho n'ay'ukuri, aragororotse gose, kandi nibyo biburira umusavyi wawe. Kuvyitondera harimwo impera nyinshi. Tubisanga muri ya zaburi ya 19 umurongo w'8 n'uw'9 hamwe n'uwa 11. Mw'isezerano rishasha Yakobo yanditse mu ikete ryiwe avuga ati, ariko uwitegereza ivyagezwe bitunganye gose, ari byo vy'umwidegembyo akabishishikara, atari uwumva akavyibagira, ariko ari uwubikora, niwe azohabwa umugisha mu vyo akora. Ni mu gihimba ca mbere umurongo wa 25. Nshuti yanje uri kuranyumviriza, nagomba ndakwinginge ndiko ndagufasha kumenya ijambo ry'Imana. Imana idukundiye kudutizwa akanya ikanatuzigamira ubuzima. Wewe nanje tuzorabira hamwe ibitabo 66 bigize Bibiliya. Mu kiringo c'imyaka 5 tuzohora twigiza inyigisho iminsi 5 kundwi. Urumva ko ari amahirwe adasanzwe kuronka umwanya nk'uwo wiyaguye wo gukurikirana iki cigwa c'inyigisho za Bibiliya. Ndakwinginze uzugerageze ntuze utakaze icigwa na kimwe. Muri intangamarara rero itari nto y'ibi bisomwa by'ivyanditswe vyera, hari aho navuze ko bitama vyoroshe gutahura neza ijambo ry'Imana. Ibi rero nivyo twovuga ko umuntu wese azi, kuko ni kenshi twumva abavuga ngo yo Bibiliya urashobora kuyisigura ko ivyo ushaka vyose. Ariko nagomba ndakubwire ko atariko bikwiye kumera na gatoya. Nico gituma nashaka kukubwira inama. Ngira ico mvuze ku nsiguro duha amajambo y'Imana dusoma muri Bibiliya. Kikaba ari n'icigwa kidasanzwe citwa hermeneutique, ni ukuvuga uburyo bwo gusigura Bibiliya. Ibi vyigwa bijanye n'uruhara rw'usoma mu gutahura igisomwa. Ico ari cyo cyose caba muri Bibiliya canke kitari ico muri Bibiliya, hariho uburyo umuntu akwiye kubigenza. Sibanga tuvuze ko abakristo bose badafise ugutahura kumwe iyo basoma ibisomwa mu ijambo ry'Imana. Ivyo rero ku gihimba kimwe biravana n'ingene batahura amategeko ya cacigwa co gusobanura ugutahura ivyanditswe, kimwe twavugaho haruguru arico bita hermeneutique. Iyo utubahirije neza ico cigwa, biroroshe cyane kuha insiguro igisomwa itandukanye n'insiguro y'ukuri, ari navyo bikwega inyigisho z'ibinyoma, gushika naho haduka amadini yigisha inyigisho z'ibinyoma gose, ayo bita ivyaduka, bivuye ku kudatahura ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibi rero nagomba nakubwire yuko nemera ko hari bisomwa mu ijambo ry'Imana usanga bigoye gutahura. Intumwa Petero ubwiwe yarabivuze mu gihe yavuga ku makete yanditswe na Pawulo. Yavuze ati, mwiyumvire yuko kwihangana k'umwami wacu aragakiza, nk'uko mwene data akundwa Pawulo yabandikiye, uko ubwenge yahawe bungana. Ni mu ikete rya 2 Petero yanditse mu gihimba ca 3 umurongo wa 15. Nta nkeka harimwo uduce tugoye gutahura, utwo abasoma badatahura neza canke abavuga nabi ijambo ry'Imana bashobora guhindurira isiguro uko bashatse, nk'uko ndetse babikora no ku bindi bisomwa byo mu ijambo ry'Imana.
birakenewe cyane ko duhagarara rwose kandi twiyumvire gatoya kugira ngo ntihabe uguhindura isiguro y'amajambo y'Imana, kuko bitabaye uko biraheza bigakwega ingaruka mbi nk'uko twamaze kubivuga. Izo ngaruka ni ukugwiza inyigisho z'ibinyoma, ndetse hakanatanguzwa amashengero afatiye kuri izo nyigisho ku bintu atari byo, abatari bake bagaca bahusha inzira nziza bakazimira. Ngibi rero ibintu bimwe bimwe two kwisunga, ariko kandi bigasabwa gukurikiza neza mu gihe dusoma ijambo ry'Imana. Ubwa mbere icyo dutegereza kuzirikana ni uko amajambo yose dusoma muri Bibiliya ari yacu, ariko rero si yose abwirwa jewe ako kanya. Mu gutahura ibi, reka turabe ako karorero Imana yabwiye Yosuwa, umwanditsi wa kimwe mu bitabo byo muri Bibiliya mu isezerano rya kera, iti: jabuka Yorodani. Nagomba ndakubwire inshuti yanje yuko nshobora gukura icigwa muri aya majambo, ariko sinoca nja mu gihugu ca Palestina kugira ngo njabuke urwo ruzi rwa Yorodani. Ubwa kabiri, ndetse nk'uko bigenda ku gisomwa icyo ari cyo cyose, hakenewe ko twisunga inkikuro y'igituma n'ibihe icyo cyandiko cyandikiwemwo. Ni ukuvuga amajambo ari imbere canke hakurikira ico gisomwa, inkuru nyamukuru ivugwa, kandi hakwiye kwibazwa ibi bibazo bikurikira: icya mbere ninde? Icya kabiri avuga iki? Icya gatatu abarira nde? Eka mbere twokongera ko n'icya kane kubera iki? Nk'akarorero aho Pawulo yandika ati byose ndavyemererwa, yandikira abikorinto mu ikete ryiwe rya mbere igihimba ca 6:12, aya majambo aha nta kindi yavuga uretse ibyo gufungura. Yarongeye kati ariko sinzoganzwa n'ikintu na kimwe. Ni muri wa murongo wa 12 wo mu gihimba ca 6 mu ikete rya mbere yandikiye abikorinto. Ubwa gatatu dukwiye gushira ku mutima, iyo ushitse mu bisomwa bigoye gutahura, uzobitahuza nuko ufatiye hamwe icigwa kirimwo muri rusangi, udafashe akajambo kamwe gusa. Ibi biratandukanye n'iciyumviro cakwiragijwe kivuga ko amajambo y'Imana arimwo amakosa canke yoba avuguruzanya. Gushika ubu nta muntu n'umwe arashobora gutora ikosa ngo ateka atahuza abandi ko yabishoboye hisunzwe ukubahirizwa kw'amategeko dusanga muri vya vyigwa bijanye no gutahura ibisomwa, arico icigwa ca hermeneutique. Muri iki cigwa cacu c'inyigisho za Bibiliya, uko tuzorabira hamwe ibitabo 66 bigize Bibiliya, tuzobona imirongo imwe imwe itangaje canke imwe imeze nk'ivuguruza iyindi. Ntatevye ndaguha akarorero kaciye kaza n'ingoga. Ngira ngo mwoba muzi ko ishengero rizwi nka Église des Saints des Derniers Jours, mu Kirundi twovuga ko ryitwa ishengero ry'abera bo mu minsi y'iherezo, rizwi kandi nka Les Mormons, ritanga umubatizo mu izina ry'abapfuye, abari bo bose abizeye canke abapagani. Uwo mugenzo wubakiye ku ijambo womenga rirazimiza dusanga mu ikete Pawulo yandikiye abikorinto rya mbere, igihe yari karigisha ashigikira ko vy'ukuri hazoba izuka ry'abapfuye. Ivyo kwari kugira ngo ateshe agaciro inyigisho z'ibinyoma bari bafise. Yaranditse avuga ati, asangwa abapfuye batazugwa namba, ni igiki gituma babatizwa mu gishingo cabo? Sinemeranya na gato n'uwo mugenzo w'abamormo, kuko nta shingiro ry'ukuri ufise. Ku ruhande rumwe iri shengero ariryo bita sect canke twadushengero tuzimiza, ririrengagiza n'ibigirankana yindi mirongo ivuga ku mubatizo, kuko yo iratahuritse cane ndetse nta gatotsi ifise. Ku rundi ruhande aba bantu ntibatahura na gato iki kigereranyo c'intumwa Pawulo, kiboneka nk'icari kigoye gutahura ukurikije ibihe ishengero ryarimwo ico gihe. Aha rero womenya ko hari igice c'Ikorinto carimwo icicaro c'idini rya kera, ririmwo ibinyegezwa, kandi mu mugenzo yabo wategerezwa kwiyeza mu kiyaga kugira ngo ushike ku kuroranirwa no gutunganirwa. Biboneka rero ko abikorinto
bivuye kuri uwo mugenzo wo kwiyeza biciye mu kiyaga vyatumye bagira igicapu kibi c'ibatisimu. Kugira utahure neza ivyanditswe, kumenya ururimi rw'ikigiriki mu isezerano rishasha no kumenya ururimi rw'igiheburayo mu isezerano rya kera vyoba ari vyiza cane naho bitari ngombwa. Nk'akarorero mu kigiriki hari amajambo 3 akunze gukoreshwa, yamara mu kirundi asobanurwa mu ijambo rimwe ari ry'urukundo, ariko ijambo rimwe muri ayo rifise isiguro ryisangije, ariko mu rurimi rwacu siko biri. Kubw'ivyo rero ntawoteba cane. Icyo tubonye ni uko twofata tukongera tugatahura amajambo y'umwanditsi nk'uko yayanditse n'insiguro yahaye, tudashizemo kwiyumvira kwacu canke ngo duhindure insiguro bivanye n'ico dushaka gushikako, nk'uko bamwe bahindura ijambo ry'Imana uwu munsi bakarigoreka. Umwe mu bavugishwa n'Imana niwe yanditse amajambo yayo avuga ati, muzondondera kandi muzombona nimwandondeza umutima wanyu wose. Uwo ni Yeremiya mu gihimba ca 29 umurongo wa 13. Twagomba nshuti yanje turangize dusenga kugira ngo ubuntu bw'Imana budushikeko tubashe gutahura ijambo ry'Imana. Data w'ubuntu, ndagushimiye urukundo rwawe wamutwere ku munsi ku munsi. Ndashimye kubw'ubu yakurikiranye iki cigwa c'inyigisho za Bibiliya c'uwu munsi. Ndamusengera ngo igihe azoba ariko arasoma ijambo ryawe azobikore aciye bugufi n'umutima ukurondera. Nawe Mana umutahuze birushirije uzobukoze. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi yigarukiye ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twrburundi@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.